abarutse vuba iyo havuzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bavyumva nk'umugani, ariko kuva atewe kw'igikumu haraciye imyaka 35 abakuru b'ibihugu cy'u Burundi mu ndahiro yabo biyemeza kutadohoka no kudatirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Icyo ni kimwe kiba kiri mu ndahiro bakora. Ikibazo abatari bake mu Burundi bari mu gihugu canke n'abahunze bibaza niki: mbega ayo masezerano baba bayazi? Mbega abayazi bo barayemera? Mbega ivyo baba barahiye baraheza bakabikurikiza? Imyaka mike inyuma y'ayo masezerano atewe ko igikumu haradutse ubwicanyi mu gihugu. Ubwicanyi bwakurikiye igandagurwa ry'incungu ya demokarasi umuhisi Perezida Melchior Ndadaye, naho bamwe bagize amakenga bati mbega ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yahavuye yamariki abarundi, yamariki intwaro yari ihari. Aho bigeze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yarakoze ivyo abandi bakuru b'ibihugu yakurikiye batigeze bakora mu kwigizayo ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Mbega none intwaro ya CNDD-FDD koko iremera ubumwe bw'abarundi? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro Fokode yabateguriye uno munsi. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nawe agiye kubabwira indinganizo za kino kiganiro n'abatumire twabaronkeye. Urakoze Gilbert, mwaramutse mbere kuri wewe, mwaramutse n'abari badukurikira bose bamaze gushika ku murongo n'abari barikazana kugira ngo baduhamvye muri kino kiganiro cy'uno munsi. Rero tuza kuba turi kumwe n'abatumire batatu kugira ngo tuganire kuri kino kibazo c'ubumwe bw'abarundi. Umutumire wa mbere mbona yamaze gushaka ku murongo ni Pacifique Ninahazwe, arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabahaye ikaze muri kino kiganiro kandi turabaramukije. Mwiriwe cyane, nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abariko baradukurikira bose n'abazotwumviriza mu nyuma. Urakoze, kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira kabiri ni Eric Rukingama, umwe mu bari bagize umugwi w'igihugu wari ushinzwe gushira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Yarabaye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, araba umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, araba n'umushikiranganje ajejwe inyigisho muri kaminuza n'ubushakashatsi. Akaba mbere yarigeze no kuba umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Narashika ku murongo ngira ngo muri kano umbure ndabona uburi ku murongo nimba ari karatwumva ashobora kuba atamenyereye ivyo gukoresha X, ngira yokora ku kamikro kugira ngo dushobore kumuha ijambo. Eric Rukingama, nimba muri ko muratwumva, Alice agomba kubakira mu kiganiro. Kumbure mworaba nimba muri ku mashine canke muri ku telefone mugakora imbere yanyu, hari akantu kariko ka mikro mugakoreko hanyuma kugira ngo dushobore kubaha ijambo. Ego murashobora kubandanya mwakira umutumira agira kabiri bamvuga inyumvira ku murongo Alice. Ego Mejiberi, Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani C4 Arusha niwe mutumire wacu wa gatatu. Frederic bamvuga inyumvira, turabaramukije tubahana ikaze muri kino kiganiro. Najewe ndabaramukije Alice kandi mwakoze no kuntumira. Murakoze cyane, ngira ngo mukurindira ko Eric Rukingama ashobora kuduhamvya kugira ngo tumwakire tubamenyeshe kino kiganiro ingene kiza kugenda. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro tuza ahanini gushimikira ku bibazo n'insiguro z'ayo masezerano uko yagiyeho, intumbero yari afise n'ico abagize ico ciyumviro bifuza ko yomarira abarundi. Mu mwanya wa kabiri abatumire bacu nakaza kugaruka kukuntu bamwe n'abandi babona ayo masezerano nico yamaze. Turaza guheraheza naho ayo masezerano ageze, uko abarundi bayabona uno munsi, ico bayanegura canke ico bayashima. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro niho tuza guha akaryo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo abatumire bacu canke nabo bagire ico bashikirije kuco ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi asigura kuri bo. Mu mpera za kino kiganiro abatumire bazakugaruka kucokorwa kugira ngo ubumwe bw'abarundi busa n'uburiko buribagirwa bunagurwe. Kino kiganiro muriko munagikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode.
mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Floribert turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Alice, barakoze batumire bamaze gushika ku murongo. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, reka tugaruke kumbure bamwingira ntibahora bakunda kubikurikira cyane, ariko hari amajambo akomeye abakuru b'ibihugu barahira imbere yo kuja mu mabanga. Mu ndahiro baba bafise harimo ko bazokubahiriza no kudadohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Aya namwe mu majwi y'abarongoye igihugu. Ewe Domisiyo Ndayizeye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye imbere y'abarundi bose bo bene igihugu ko ntazodohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro mfata kibanza n'ayandi mabwirizwa imbere y'abarundi bose bo bene igihugu. Jewe Nkurunziza Petero, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, nibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, kubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu. Jewe Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Nkuko muvyumvise, ayo namwe mu majwi y'abagiye barakurikirana mu kurongora igihugu, nubwo atari bose, ariko ubuhereje niwe aramutswa igihugu Evariste Ndayishimiye. Mukurindira yuko kumbure ko Professeur Eric Rukingama aza kuduhamvya, reka kabazo ndagahere kwa Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe murongo yishira hamwe Fokode, murandika cyane, twarabonye mwandika kuri kahise kajanye n'aya amasezerano. Mbega uno musi icyo gihe yajaho ayo masezerano umwangana gute, ni gihe gituma muyandika ko mwari mugeze he, urunganwe mwari kumwe icyo gihe rwayatahura gute, mwayumva kumwe, hanyuma mwarabona icyo gihe icyo amaze, ko atagihe kinini cyavuye kihaca tukabona ubwicanyi buradutse mu gihugu hagati y'amoko. Ayo masezerano yari yigishijwe mu mashure y'amaziki. Ego murakoze. Igihe hatangura iyi porogaramu ijyanye n'ibintu by'ubumwe bw'abarundi, je nari nkiri muto cyane, nobibutsa ko hari habanje kuba ubwicanyi bwabaye mu makomine ya Ntega na Marangara, Ntega hariya mu Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi. Aho mu 88 je nari umwana w'imyaka 12, ukuvuga ko nko mu mashure nari ngeze menga mu mwaka wa 5 w'amashure mato mato. Muca mwumva ko uravye umwana w'iyo myaka nta bintu byinshi cyane abatahura, bariko baravuga ko habaye ubwo bwicanyi. Twarabona ko hateye ubwoba, nabo umwana akurikirana gose amakuru mu radio, tuvyumva twumva biduteye ubwoba ivyo bintu byabaye.
haba hakoreshwa amajambo nk'ikiza, ntabwo umwana batahura ngo ikiza n'igiki, ukumva bariko barasubiramo ngo bigira bibe nk'ivy'irindwi na kabiri ntitwaba tuzi ivyo vyabaye ivyo ari vyo. Rero mu mwanya wa mbere hari ubwo bwoba, hanyuma perezida Buyoya, ivyo vyabaye mu kwezi k'umunani, guhera mu kwezi kw'icumi perezida Buyoya yatwara igihugu ico gihe yaramaze umwaka ku butegetsi, aravuga ko atanguje politike y'ubumwe. Ntibagiye umenga hari nk'itariki 4 z'ukw'icumi igihe ashiraho umugwi w'abantu 24 yavuga ko bagiye kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Abo 24 ico gihe sinovuga ngo nashotse ndabimenya, nabisomye inyuma ko barimwo abahutu 12 n'abatutsi 12. Abo rero nibo bafashe uwo mwanya. Kumbure ngira Rukingama niwe aza kutubwira ingene ivyo bikorwa baba barabikoze. Aho nari mu mashuri ngeze nko mu mwaka, nibaza ko nari nko mu w'indwi, niho higeze kuza, twabonye abategetsi baza ku mashuri. Pacifique, munyemereye gato, nagomba kugira ngo numve yuko uwo dufise ku murongo ari Rike Rukingama. Rike Rukingama, sinzi ko munyumva, nimba munyumva mwofyonda kuri ako kamikro kugira ngo twumve ko ari mwebwe turiko turavugana. Kumbure ko ngira ntariko aratwumva Pacifique, mwobandanya. Kumbure ngira ntibabimenyereye cyane, ariko turabona yageze ku murongo. Mwobandanya mwari mugeze. Ko ndavuga ntingeze mu mwaka w'indwi niho twabona abantu b'abategetsi batugendera mu mashuri. Ico gihe bavuga ko baje kudusigurira ivyari muri raporo yari yakozwe n'uwo mugwi. Umwana w'imyaka 13, 14 sinzi ko yashobora gutahura neza ivyaba biriko biravugwa, mugabo izo raporo zaravuga ko mu Burundi habaye hinjyane zikashiramwe imyaka nka 65, 72, bakavuga ivya 88 batavyinjiyemwo ngo tumenye ivyabaye ivyo ari vyo. Nka jewe nari umwana novuga mu ijambo ry'igifaransa afise curiosité gose, nabanifuza ahubwo ko bambwira ivyo bintu bavuga vyabaye batatubwira ivyo ari vyo. Ivyo babicisha ko nko kumenga umuntu wese arabizi, hanyuma bakaca batubwira ko atakuzura kaboze, bakaca bagira ko rero batubwira ivyo raporo ivuga ingene abarundi bakwiye kubana, bakatubaza icyo twoyivuga ko. Nta vyinshi cyane nka twebwe twayivuga ko. Nk'ishure nariko yari yitwa College Mabanda, iyo shure yari ifise umwaka w'indwi gusa, navuga twese twari bato cyane, nta bakuze bazi byinshi barimwo. Wasanga nk'abigisha aribo bashobora kubaza ibibazo hagira ico bavuze, ariko nk'abanyeshuri nta kintu kinini twabivuga ko. Mugabo twarumva umengo ni ibintu vyiza, batubwira ubumwe ni ikintu cyiza, uriko uracyumva wumva ari ibintu vyiza, ariko sinovuga ngo twaratahura gose ibintu vyariko biravugwa ivyo ari vyo. Mu 91 niho rero wa mugwi usubira ukagaruka. Numva bamaze gutanga iyo raporo, perezida Buyoya yasavye uwo mugwi ko woca ugenda ugashirako ugakora ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ukanavuga n'ibindi bintu vyokorwa bijanye no gushimangira ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ico gihe narayasomye, hariho n'ikinyamakuru Ubumwe, wasanga bayanditse yose, yari nimero special, tukayasoma mu mashuri bakayadusomera bakabigarukako. Vyaba ari ibintu vyiza, mugabo uno munsi nasubiye kuyasoma ndasubiramo neza kuva ku rupapuro rwa mbere gushika ku rwa nyuma. Nasanze naho nitwa kumenga narinda yaje, nasanga hariho vyinshi mbona ko ntari isanzwe nzi. Rero mbaje uti mu gihe cacu twumva ari ibintu vyiza bivugwa, mugabo nta wovuga ngo vyari ibintu twinjiramwo cyane. Noba ngira mbeshe ku myaka y'iwacu ngo twaba turiko turavyinjiramo cyane, gusa twumva ari vyiza, kandi twabona twicarana n'abakuru bakaza bakatubwira uko babitubwira, umuntu akagira ibyo abajije. Kumbura abakuze abadukurira nibo bashobora gutahura gose ivyo biriko biravugwa ko turusha. Ego, murakoze Pacifique Ntahazwe. Reka ngende kwa Frederico Bamvuga Inyumvira. Akabazo nkako ni nabajije Pacifique Ntahazwe, mbega igihe ayo masezerano yemezwa mwari mugeze he? Icyo gihe mwavyakiriye gute? Frederico Bamvuga Inyumvira. Sinzi ko Frederico Bamvuga Inyumvira ko atwumva yokanda kuri ako kamikro
kugurura kugira ngo ashobore kutwishura. Frederic bamvuga inyumvira mwa muri ko muratwumva? kumurengera aratwumva sinzi ikibazo cyuba gihari cyangwa ntari hafi yaho ategereza kutuganiriza ari mugangira turaza kumutora. Pacifique nahazuye mu kurindira ko abatumire bacu baza, muvuze muti icyo gihe ntimwabyumva neza, ariko mu nyuma haradutse imvururu, sinzi imyaka mwari mufise, naho nyene umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye aragandagurwa, hanyuma hatangura kuza ivyo kwagirizanya hagati y'abatutsi n'abahutu, watanguye wakoze iki n'uwakoze iki, ivyo n'ubu ntibirahera, bivugwa kahise kandikwa ugutandukanye. Mwebwe muratahura ko muravye uko vyasigurwa, uko vyandikwa mu bimenyesha makuru, uko vyigishwa mu mashuri, indirimbo zigishwa n'ivyaciye bikurikira, umuntu izo nyigisho zari zamaze iki, inyigisho mwari mwarahawe? umuntu abiravye aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi hariho ingorane yagize mu mwanya muto. Kugira umuntu atahure ingorane y'ayo masezerano, icyumviro cyo nyene cyo kunywanisha abarundi cyari icyumviro cyiza, icuko abarundi baganira kuri kahise kabo, ivyo vyari ibintu vyiza. Ugiye ugasoma amasezerano ivyo avuga, ukaraba ivyo bavuzeko, ukaraba ingingo bari bafashe zijanye n'ingene abarundi bosubira bakanywana, bakubaka akazoza keza basangiye atanjyane z'amoko zirimwo, hari ikintu ubona ko bihenze ko kumbure aho bagereye i Arusha ariho bagerageje kugitorera umuti. Ndavye nk'ivyigwa ubu usanga bivuga nk'ibi bya justice transitionnelle, usanga bivuga ivy'ubutungane bw'inyuma y'intambara. Aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi avuga kwibagira, avuga ngo nitwibagire ivyabaye, ngo yuko kuguma wibuka ivyabaye bitubaka, nibyo bagaruka ko bati dushira amaso imbere, vyabaye vyarabaye, ariko tuje cyane kukubaka kazoza twese dusangiye, ubundi hori ryomara umuryango. Ariko rero iyo umuntu avuze gutyo asanga yihenze. Ntushobora kubwira abantu inyuma y'ubwicanyi bwari bwabaye nk'irindwi hakacakurikira ivyari bihejeje kuba, abantu kaca babwira gusa ngo ibijya byose vyabaye ni muze tuvyibagire twubake bishasha, mutavuze muti reka tubanze tuvugane ivyo vyabaye ivyo ari byo. Usanga amoko yose y'abarundi ariko arabivuga ko, nk'iyo ndakurikira gose nk'iyo bari kuvuga ko 72 sinahabonye, ariko uriko uravyumviriza ubwoko bwose buvuga ko aribwo bwagiriwe nabi. Abatutsi bavuze bavuga bati ni twebwe twahonejwe, ni twebwe bari baje guhonya, ni twebwe hari hafashe imigambi yo kuduheza. Abahutu bavuze bavuga bati ni twebwe twakorewe ihonyabwoko. Uciye uvuga uti ni muze twibagire ivyabaye, mukagenda mutabivuze ko ngo muvugane nyene ico cabaye icari cyo, muba mwihenze, kuko kimwe mutavuze coco kiguma kivuza induru ahataboneka. Vyari bihambaye ko hamenyekana ivyabaye ivyo ari vyo, ababikoze abaribo, n'ingene intwaro yigenjeje iruhande y'ivyo vyari vyakozwe. Ico cyari ikintu gihambaye rwose ko kivugwa. Ikindi gihambaye mu bintu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ni ikibazo c'ubutungane. Niko abantu barashobora kuvuga bati ko twamenye ivyabaye, twiga ingene duhariranira tutarinze kwinjira muri ivyo vyo guhana nyene ivyaha, mugabo hari ibindi bintu byinshi byari vyabaye vyateza gukorwako. Ni gute n'umuntu yaba yanyazwe ivyiwe, ukavuga uti umwana akuza ari impfuvyi, yari afise se, yari afise inzu, yari yaramuguriye itongo, bari afise uko babayeho, biragorana ingene bashobora kubaho inyuma, inzu akaguma yibona yase ayica iruhande abona ubundi ayirimwo, ukaca umubwira ngo vyibagire gusa, twibagira ko kahise turaba imbere. Ivyo ntibishoboka. Hategeza kubaho
ikintu kimeze nk'ubutungane, abantu babona ko barenganijwe bakabivuga, hanyuma akaba inzego ziga kubatunganiriza aho bishoboka ko abantu batunganirizwa bagatunganirizwa. Nk'icyo kidakozwe kwari ukwihenda, kuko kimwe ndiko ndavuga icyo nyene cya justice transitionnelle, hateza kubaho icyo kintu icyo bita reparation, inshumbusho ku bantu baba bononewe ivyabo, kandi ubasanga mu mpande zose. Abononewe ivyabo, batakaje ivyabo, bari mu bahutu, bari mu batutsi, kumbure no mu batwa bariyo, aho hose hateza kuba hafashwe ingingo zibereke. Iyo bitakozwe ntaco uvuze ngo tubirenge ko gusa, kuko mwanumva amarira yo mu bwoko bwose y'imfuvyi z'ico gihe. Iyo batanguye kuvuga bose n'ubu baba ari abagabo bakuze baravuga ukabona barakorera amosozi. None wovuga gute ko uwo muntu yibagiye kandi akiriko arakorera amosozi utishuye kuri ayo mosozi yiwe? Aho niho mbona aya masezerano yabayemwo ukwihenda gukomeye cyane. Ikindi amasezerano yihenze ko yabayeho mu gihe kitoroshe, mu mwanya twari ko twiga iby'ubumwe bw'abarundi mu Burundi. Afrika yose yariko itegekwa kwinjira mu ntwaro y'imigambwe myinshi. Rero aya masezerano uyasomye, nkoresha ijambo ry'igifaransa anticiper, ntabwo aya masezerano ubona ko ari amasezerano abona kure ngo yitegurire hakiri kare intwaro y'imigambwe myinshi yari igiye kuza. Ico n'ikindi kintu kiboneka ngaha kitabaye. Intwaro y'imigambwe myinshi rero hamaze kuza ihiganwa ry'imigambwe ryaje risubiza inyuma gose bimwe abantu bari bavuganye bakiriko baganira ivy'ingene bo kubaka kazoza basangiye. Uravye ingene abantu bahiganwa mu 1993 urayoberwa ko ari babandi hari haciye imyaka ibiri gusa bariko bavugana kubana mu mahoro kugira ubumwe. Haza imvugo zo gutukana, gutukana bitakorwa n'uruhande rumwe nkuko rimwe na rimwe nkunda kuvyumva. Impande zose zaratukana. Wumvise imigambwe mikuru ibiri yariho, Frodebu na Iprona, ukumva ingene abafrodebu bavuga abaporona, hanyuma ukumva ingene abaporona bavuga abafrodebu. Vyari bitutsi biteye isoni. Bamwe bitana ngo bakinyamwanira, ahandi wumva ngo izo mporona kiye cazo caraheze. Hari ibintu byinshi umuntu yogarukako, mbere bica bitera bizana kimwe cy'amoko kitakiragarukamwe muri iryo higanwa. Uravyumva gose ko haji higanwa ry'abahutu n'abatutsi, kubera ko no muri cya kigali rimwe mpejeje kuvuga hari ibibazo byari byasigaye mu nzira bitatorewe umuti. Haca haza umugambwe n'abahutu bagira bati turaronse umugambwe w'abahutu uje kutwishurira bya bindi byose byo muri kahise byari bifukiriwe tutaronse ko inyishu. Iyo ni ingorane ikomeye iza kwica aya masezerano yari amaze umwanya muto cyane agiye. Uriko urayasoma ubona ko umengo abari bafise ubwo ubutegetsi ico gihe ntibibaza ko bashobora kuhava vuba. Babona ko ari bo nyene bagiye kuyashimangira bakayakomeza mu myaka ikurikira, ya masezerano agaheza akinjira mu ngendo y'abarundi. Hari ikindi kintu aya masezerano abuze. Amasezerano akwa kuba nka Bibiliya. Bibiliya tubwira ibintu vyiza, ingene abantu bakwiye gukundana, ingene abantu bakwiye kubahana, ingene abantu bakwiye kubana neza, ko atabo babasuma, ko atabo babeshi gutyo. Mugabo Bibiliya kiretse kwivuga ko hoba hazobaho ibihano by'inyuma twarapfuye, Bibiliya ntihana umuntu arenze kuri ivyo bintu ivuga ko ari byo vyiza. N'aya masezerano niko ameze, aravuga ibintu vyiza vy'ikibano, mugabo ntavuga ngo ubirenze ko azohanwa gutya. Ntashyiraho urwego rujejwe kuyubahiriza ku buryo habaho uvuga ati wewe wabirenze ko ibintu ntibishoboka, wewe nawe hindura iki niki canke byabaye ubugesera wewe ukwiye guhanwa. Ayo masezerano ivyo ntavyo yategekanije. Ikindi novuga ngira cyanyuma notera nk'uhereza ko ingene amasezerano aranditse mu rupfasoni rw'abatwara ico gihe, uko perezida buyo yameze, uko Rukingama bari hafi yiwe bakoze, bafise imvugo y'urupfasoni, bafise ingene bavuga, bafise ivyo batadudurirako. Yoyo aravuga gusa ko ari ugusangiza ubutegetsi bose, amoko yose akiyumva mu butegetsi, mugabo ntatomora ingene ubwo by'ukuri ubutegetsi busangiwe buba bumeze. Kuko nk'ico nko muri iyo myaka uravye ivyo perezida buyo yahinduye mu ntwaro y'ico gihe byari bike.
intwaro z'imbere nazo nyene zavuga ubumwe bw'abarundi buriya nta muperezida n'umwe yatwaye Burundi atavuga ko ari intwaro ya bose ariko yavuze intwaro ya bose ugasanga leta ishobora kuba ari leta y'abantu 200 wagenda ugasanga nk'ubwoko bw'abahutu barimo abashikiranganji 3 b'abahutu harimwo babura amatari warondero kashobora kuranka babura amatari umwe w'umuhutu kuri bangahe ibintu bimeze gutyo rero ubigize gutyo aravuga ati najewe n'ubumwe bose barimo Perezida Buyoya we uko atahura intwaro y'ubumwe irimwo bose yatanguye akora inzego usanga abahutu n'abatutsi bangana uko nyene yabikoze ariko yubaka uyu mugwi wize ico kibazo haciye nk'imisi 10 gusa yashinga leta yise leta y'ubumwe ni leta cagira mushikiranganje wa mbere badasanga y'ubwoko akajazana leta irimo abahutu n'abatutsi bangana ama leta yose yakurikiye gushika arinde aheza mu 1993 wasanga biguma bimeze gutyo yagena aba ambassadeur akabikora uko yagena babura amatare akagerageza kubikora uko yagena handi hese ikibazo cyaguma kinanirana kenshi cyaba ari ikigisirikare mugabo we yabona ko kumbura ari wazohaguma akaguma bigira gutyo ntiyigeze yibaza ko hazoza uwundi adakoze nkawe mu gihe bitanditswe ingene bizoshirwa mu ngiro atazobigendera mu gutyo niho kumbure twaba dushika uyu munsi ndayishimiye yavuze umwe bw'abarundi arabuvuga mugabo ageze babura amatara agira batana hagira umututsi umwe gusa ariko abavuga ati bose barimo n'intwaro ya bose twaza kubigaruka ko kumbure rero aho niho mbona handi bihendeye abantu banditse ayo masezerano hari ukuntu hari ibyo wamenga baribiki avuga ati twe twabitahuye ivyo ari byo kumbure tuzovyumvisha abandi rero ingorane zagiye kuza inyuma zifatiye kuri ivyo byose ndiko ndavuga kumbure hari gukenerwa intwaro y'ifata kibanza abandi bashobora gutsinda amatora nk'aba Frodebu nabo bagategurwa muri iyo ngendo y'ingendo ubutegetsi bwubakiye ku bumwe amakuru asumira abo baranabisavye barabibankira ariko ndibaza ko iyo habaho intwaro y'ifata kibanza bose bakabanza kubana kumbure byari kudukingira ko zijyanjane za 1993 zitaba Egome ndabona Bamvuga Inyumvira ari ku murongo sinzi ko ariko atwumva Frederic Bamvuga Inyumvira mwamuri ko muratwumva arisingira mu bundi imbere yuko Bamvuga Inyumvira cyo yishura hari uwitwa Rike Rukingama twagomba kumva twemere ko ari we Rike Rukingama muratwumva yego ndabumva Imana ishimwe ko dushoboye kubatora yego ngira ubu twoha ijambo Frederic Bamvuga Inyumvira hanyuma tuze kugaruka kuri Rike Rukingama arise mwubandanye ikibazo yego Ego Frederic Bamvuga Inyumvira ngira ngo mwumvise ikiganiro kigitangura turiko turavugana kuri ivy'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mwebwe ayo masezerano nk'aba nk'umugambwe wadasigana Frodebu umugambwe Frodebu ngira kamuciye ngo yagomba kuvuga umugambwe wadasigana Iprona utandukanye na Sawanya Frodebu umugambwe wa Melchior yararongoye umugambwe wadasigana Iprona araza kuronka ijambo mukanya murantunga mu mugambwe Frodebu mwebwe ayo masezerano mwayumva gute yasigura iki mwarabona ko hari ico ashobora gufasha abarundi kugira ngo banywane Umure no kongera ko akandi kabazo kuko naye nabagije ntimwakumva Frederic Bamvuga Inyumvira mbega ayo masezerano y'umwe bw'abarundi icyo gihe yaje mugezehe ngira kubatabazi nibutse yuko mwabaye icegera cy'umukuru w'igihugu mwongira murabana umushinga amateka icyo gihe mwarinjiye muri politike mwarihe hanyuma mugishire ko nakabazo ka Arise ikibazo cha Jiriberi jewe ajya amasezerano aho yaba 1991 nari mu mwaka wa kabiri wa university no kuvuga nari ntanguye umwaka wa kabiri wa lisansi hanyuma urumva sinari mu bya politike n'ukuri ni naco gituma ntaco kinini nyano bibafashamwo mugabo ndagira ico nabivuga ko nkuko Pacifique we yari nakure cyane ari umwana yabikurikira jewe nari inkuze ayo masezerano ico kuyumvamwo zari inyishu z'ico gihe kandi inyishu zitari zikwiye kubera ko ivyakurikiye vyerekanye yuko izo nyishu zitashitse ku mutima abantu ntizari zikwiye
rero mpere ku vyavugwa yasiguye ingene vyagiye bikurikirana 8 Ntega Marangara burya 9 nyene mu gihe cayo masezerano harabaye igitero ca Paripehutu muri Bujumbura hanyuma ibintu bike bitari bike birononekara barabamwe n'abapfungwa urumva ya crise nyene nk'uko yari isanzwe imera ariko yaza ikabandanya yaza kwa kundi nyene bakarondera baca bavuga bati nimwebwe bakarondera nafata mu makarite kuko babikeka bagata mu minyororo rero aho perezida yaziye mu 87 mu kwezi kw'icenda urabona ko nta mwaka twovuga ko ari bwahere neza umva kuko Ntega Marangara yaciza mu kwezi k'8 rero ibyo bya Ntega Marangara sukuvuga ko byari bishasha mu gihugu cyose uri mu Bahutu warumva imyidogo y'Abahutu warumva imyidogo y'abana b'Abahutu warumva imyidogo y'abantu Abatutsi sinzi ngende babifata mugihe cyo nakubwira cyo vy'ukuri hariho ingorane mu kuntu ngira ngo ubutegetsi bwibaza buti niwe inyishu ziriho abo bantu ngira ntavyo babona reka twibandaniriza ibyo twarimwo gushikaho abantu rero biyerekana biciye muri ibi bya violence mu bisanzwe utwara igihugu ubwirizwa kumenya ingene abanyagihugu biyumvira kandi wewe ntuce uvuga uti ko biyumvira uko ivyo ntaco barya tuzobitora umuti uko vyama nibaza ko kwari ukwihenda burya kijya kibazo ca Ntega Marangara ikibazo ca Paripehutu 9 byari bibazo vyerekana yuko ico ibibazo vy'ukuri by'abarundi bwo bw'abarundi ari bibazo vy'ingora bahizo umugandi w'umunyarwanda bibazo bidasanzwe urya mutiro batoye wo kuganira wo kushobora hujya mu rwi kwiyumvira bwirizwa nshingiro kwiyumvira gushinga leta y'ubumwe byerekanye yuko mu vy'ukuri abanyagihugu sivyo bari bakeneye kumva ko abantu bose mu gihugu bishira bakizana bashobora kuvuga atabwoba bashobora kugira amabanga mu gihugu atari gutora abantu bo mu ntara imwe mu bwoko bumwe oya abantu bose buagire uruhusha rwo kuronka ibyo bahabwa n'ubutegetsi kandi bakabironka kumwe nkuko twabivuga muri Frodebu atamwana n'ikinono rero ivyo rero kugira ngo bibe byara perezida Buyoya yarategereye ingene ibintu biriko birahinduka mw'isi ndabibutse kandi ko muri mwaka wa 1990 hari haba inama y'irabore mu Bufaransa perezida Mitterrand arababwira ati imfashanyo y'Ubufaransa kuri mwebwe mwabiguwe mutaratera imbere izoba isa niyiza ku bantu bamaze gutegera iyi ntambwe ya demokarasi mubwirizwa gufata utazoba arayitegera ntazatubaze nibaze rero ko hariho ico kibazo cyo makungu hakaba n'ibyo bibazo byo hagati mu gihugu perezida Buyoya yamaze kuvyiga akabona neza ingene bimeze yazanye zijya nyishu ico kumushimira nuko inyishu yagerageje kuzizana kuko hari abandi batari kuzizana hari abandi bashikiwe n'ibibazo ntibazana inyishu barareka ruriya manwa rero we yavuze ati oya nk'umu responsable reka jewe ndondere imiti ishoboka hanyuma abantu baganire kandi burya nagira ndabibutse zijya ntwaro za gisirikare burya zari zifise ibibazo kuko umuntu aje gutegeka nk'umukuru w'igihugu siwe yaba yizanye ntiyaba yatowe n'akarwi nawe kamufisemwo inyungu zako intacyo ari gushobora kuvuga ngo ndagize ibi kuko abona ko yabona gusumba abandi abo bari kumwe ibyo bati bitabanega canke ntibabone ko ari ibibazo hanyuma nicyo gituma burya n'uyu munsi uvuze Buyoya abatutsi bazokugira bati reka kuko bamujyanye na bagaza ari maze kubifatira intumbero kugira ngo bihere mugabo bidaheze bikomera ahubwo utari kumenya ingene vyari kuva mu banyagihugu
rero nkavuga nti amasezerano ari n'amajambo meza, amasezerano harimo ibimenyetso byinshi, ikimenyetso cy'ubumwe, hariho idarapo ricafye ikimenyetso cy'ubumwe, hariho indirimbo n'ubu ikiririmbwa, hariho amasezerano uyu munsi baguma basubiramwo abakuru b'ibihugu, ariko ikibazo tutarategera nkumbura abantu utarashikako ni ico arico ubumwe no kuvuga iki. Ego ngira icyo nicyo agiye gusigura Professor Rukingama munyemereye Federico bavuga inyumvira. Ego nibutse ko ariko baradukurikira kumbure abarutse vuba mutamuzi. Eric Rukingama yabaye umwigisha muri kaminuza, yarajejwe amabanga atari make mu gihugu, harimo ko umushikiranganje ajejwe iby'imigenderanire, umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru, umushikiranganje ajejwe inyigisho mu mashuri yisumbuye, kaminuza n'ubushakashatsi, yongera ayobora n'umugambwe wadasigana Iprona. Uno munsi imyaka 35 amasezerano y'u Burundi yemejwe. Eric Rukingama urunganwe ruriko ruradukurikira muri kino kiganiro, ari naco kibazo abajije Federico bamvuga inyumvira ati mbega baratahura icari cyo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yazananye he, kubera iki, ari mwiki, asigura iki? Mwugura akamikro kugira mushobore kwishura. Eric Rukingama nimba muriko muranyumva murasura gukora kuri ako kamikro gatukura kugira ngo kuguruke mushobore ijwi ryanyu rishobore kumvikana. Kumbure ko ngira ubuhinga bwa none ntibuba bworoshe kuri iyi mihora dukoresha mu gukoresha ikiganiro. Sinzi yuko kare naye nabonye ko vyari vyakunze, yari karatwumva ariko akamikro kiwe karugaye. Sinzi Eric Rukingama nimba muriko muratwumva ko mwoshobora urero ngira ngo muranyumva. Ubu ndabumva ijana kwijana. Ego ngira mwatahuye uko bikora, uko bugurura nuko bugara. Ego baramukije mwese, hanyuma ndabasaba n'imbabazi kubera ingorane za tekinike dutesheje umwanya. Jewe ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi nibaza ko ari cyo kibazo kiri shingiro ya byose. Ubumwe ni ikintu gihambaye. Uravye mbere hari ibihugu byinshi mu kazirano ryavyo bishingira ku bumwe, ibihugu bikomakomeye n'ibindi nabanza gusubiramo, kuko ubumwe nibwo gihugu. Igihe abanyagihugu cyangwa bene igihugu batari kumwe, nta gihugu kiba kihari. Mu Burundi rero dusa n'abagize ingorane kubera igihe kirekire ubwo bumwe bw'abarundi bwari buhari, abantu bakabugendera kandi bukabafasha no gutorera inyishu mu mihana z'ibibazo byaja biraseruka. Hanyuma muti none urwaruka rwarutse vuba, ubwo bumwe bw'abarundi burabutegera icyo ari cyo, bugategera neza intumbero yabwo, bigategera neza yuko ari ishingiro ry'igihugu. Nibaza yuko umuntu yokubahuka kuvuga yuko n'atagukoresha ikivunga, yuko urwaruka rutari ruke rudategera neza icyo ubumwe bw'abarundi ari cyo. Kubera iki? Kubera amatariki muheje gutanga y'imyaka 35 aragaragaza yuko umusore w'imyaka 35 aba amaze gushinga ubwiwe mukundi, umwigeme nawe nyene aba amaze kwibaruka. Ni ukuvuga yuko twebwe twitwa yuko ivyo bintu twabitegereye, ubu tubibwira abantu batabitegera neza. Kahise bagenzi bacu banye basigura ribakazi.
ejo bundi hariho n'uwadutse atanga urutonde rw'abami batwaye iki gihugu rutarigo, hanyuma akaza guhata abarimu ngo ntibagende kwigisha ibintu bitari byo. Abo bana rero nibo twari dukwiye guharuka nuko nabita abana nabo abagabo n'abagore gushira imbere. Jewe muri 72 nari umugabo, nari ngiye guheza école normale aho niga, hanyuma ibyabaye nabitegereye simbanza kubigaruka ko icyo rito mugabo narabikwikirana. Abo bantu batera baciye mu za Rumonge narabakwikira, abo bakuru bishe muri icyo gitero batwara intara mbamwo, ndabazi amazina nayo ndabazi, abari abajuji nayo ndabazi, abari abakomiseri nayo ndabazi, n'abandi. Si ibintu rero byaje bihinda umuntu yumva isaku mugabo batabona ibyo ari byo. Hanyuma tugiye mu kiruhuko turagenda dusanga hanyuma yabo bishwe bwa mbere mu Rumonge mu gihugu hagati hariyo abantu benshi bari bazimanganijwe. Si ibintu rero umuntu yovuga yuko ari ibintu abantu bariko barabesha. Hanyuma ibindi byakurikiye bagiye barabivuga bagenzanje, umushingantahe bamvuga inyumvira yaseruye neza ibyashoboye gukorwa n'ibitakozwe. Nibaza yuko habaye intambwe nyinshi. Hariho leta yibajije ko kunuma icyo kibazo ukivuza agahanwa, ariko gutora inyishu yabivuze mu majambo yiwe mugabo nabigira ndabigarukeko. Hanyuma rero iyo leta ya Repubulika ya mbere ihavuye, umuntu arabona neza yuko amazi ariko ararenga inkombe, yuko abanyagihugu muri Ntega na Marangara batewe bazibusa bakishwa. Hanyuma bitwa ko bazi kwandika bakandika makete nayo nyine azaturira ataza afasha. Hanyuma rero perezida Buyoya yarongoye igihugu icyo gihe atarafata ingingo y'uko icyo kibazo abarundi bocicarira bakagitorera umuti. Inyishu zitomoye umushingantahe bamvuga inyumvira yazidomye ko urutoki zinobanza kurandira. Hanyuma muti none barabyumva. Mu Burundi hariho umuco w'abantu b'abahutu cyangwa abatutsi, ibintu byose bizana inyishu z'amahoro batabyumva kuko atavyo bafise mu mutima, atari iyo ntumbero bafise, kandi babona yuko atavyo bazanira mu ndumane. Mugabo abenshi ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi baragitegera, kandi bagitegereye kuva tukigenda kukibigisha. Rero nayo natewe iteka nari muri bamwe 24 bagira umutwi kunonosora icyo kibazo no kugerageza gutanga inyishu. Abarundi rero baremera ubumwe bw'abarundi kandi nibo benshi. Ngira munyemereye mu mbabare ndabaciremwo mu rumwigisha Rikero Kingama, uno musi umwana avutse hirya y'ejo canke ariko aradukurikira canke azokumviriza kino kiganiro mu myaka igiye kuza, insiguro ubumwe bw'abarundi abo 24 mwari kumwe mwiziki mwahaye insiguro ubumwe bw'abarundi iyihe, hari mwiki muri ayo masezerano mugerageje kwishura mu majambo make? Umukuru w'igihugu yashinze uwo mugwi n'abamufashije kuwushinga, nawe yahanuje. Imana yari yarabahezagiye kuko wari umugwi urimwo abantu b'ubwoko bwose, ab'intara nyinshi, abakenyezi, abakiri bato
n'abantu twahora twumva twikukira bavuga mu maradiyo. Hanyuma rero intango n'intango kwabaye ukwihweza neza inkomoko y'ingorane aho zatanguriye, ubumwe ingene bwari bwifashe, ingene abarundi babugendera, ico bwabafasha mu buzima bwabo, hanyuma ingene bwatanguye guhungabana abakoroni baje, hanyuma n'igihe rero bwatanguye gutera ingorane zikomeye abantu bagacanamo kahise k'iyo nkingi y'igihugu aribwo bumwe bw'abarundi. Hanyuma rero turaja no mu biganiro bitomoye bigaragaza ukuri, amazina y'abarongora igihugu cy'u Burundi mu bihe byose bikomakomeye arasokoroka, abantu barabivuga, icyakozwe kiravugwa. Hanyuma ijya vuruguvurugu yo muri 1965 umushikiranganji yamara amezi 3 bakamurasa, hanyuma umusubiye agarutse bagasubira bakamurasa, hanyuma ati none uwamurashe yarihe, ngo bari baramunyegeje abazungu bamwe bamwe, none ubu yarahunze ari mu Buganda. Hanyuma ubundi akaza kukaba kwa kundi abo bahutu bagatwara, abatutsi bakaza bagatwara bagapfa, hanyuma abami bagatwara bagapfa. Ibyo byose rero ido n'ido ryarasokorotse, naho byose tutavyandikuriye ngo tubishire muri raporo. Hanyuma rero mu Burundi bwa vuba naho nyene umushingantahe bavuga inyumvira yabigarutse ko uretse 72 imbere yaho harabaye izindi ngorane z'ubundi bwoko. Hanyuma arasigura neza ivyo nacishije ko n'ingoga byose hari umwanya munini. Hanyuma 72 havuye asigaye inkovu nini kubera ivyo byose byavuzwe. Hanyuma iyo ngovu rero baragerageza gusanasana dukeduka, mugabo icyo gihe mu ntango byasa n'icyo bita mu rurimi rw'igifaransa une jambe de bois, kuko ntibari barakoze ku ndimatima y'izo ngorane zituma abantu bangana. Ikindi kintu gikomeye mwavuze ni uko muri 80 ho ni kubangira benshi mwarabikurikiranye, abantu batera muri Ntega na Marangara, hanyuma leta irafata ingingo zikomeye kugira ngo aya macakubiri ntakwiye igihugu cyose. Hanyuma muri icyo gihe nyine nk'uko byasiguwe ku isi yose hariho akayaga keza k'intwaro rusange. Yababwiye umushingantahe yatanga gufata ijambo byabereye Labole. Iyo zose rero bituma natwe twumva dufise aho twishimikiza kugira ngo twugurure umugambi w'Iprona n'umugambi wa Rwagasore, umugambi wo kwikukira. Hanyuma nk'uko mwanya mubitwenga kare, hariho umushingantahe yavuze ati iyo migambo yose yaravukana kuko yose yari muri Iprona. Nigihe rero tuboneye yuko hageze yuko abarundi bakurikiza iyo ngendo yo kugira indwara rusange irimo imigambi myinshi, ko twaciye tuyitanguza umwe wese agafasha mu byo ashobora. Icyo gihe nari maze gutangura gucudikana UNESCO, turazana abantu barabigisha, hanyuma imigambwe myinshi iraboneka. Mugabo byose ntibyaciye bitora inyishu nk'uko babivuze muri 1993 kwigandagurwa ryandagaye hasi hatera ikindi kiza kirahitana abantu benshi.
harajamwo n'ingendo zisa n'ihonyabwoko. Mugabo nguko umuntu umwe mu bafashe ijambo imbere yabineguye, ntidukwiye gutora itariki ngo duce duhagarara mu kwihweza ikibazo c'Uburundi, kubera no hanyuma nivyo byadukoranije ngaha. Ayo macakubiri yarabandanije, haraba abantu bayagwanya, haraba n'abandi bayagendera. Igihe bashinga komisiyo verite reconciliation yari ijejwe kuvuga ukuri no kumwanisha abarundi, batoye itariki bishakiye, bari kubibwira ikabandanya ikora, kuko na hirya y'ejo hariho abantu bagandaguwe bazira ubusa. N'ubu turiko turavuga ngaha hariho abandi bariko baragandagurwa. Abo bose iyo komisiyo ikora ivyo yasabwe na masezerano y'Arusha yari kubikorera ko, ntibavuge ngo twebwe iyo turabana yagira ubivuga ngo mugabo ibyabaye kera aba arivyo tugumako. Igikorwa rero cyo gukomeza amahoro nico kimwe no gutosora ifuku. Gutosora ifuku yamiza hagati, ubumwe butosekaye nta kiba gisigaye, nta gihugu kiba kigisigaye, kandi ibihugu vyirwa birasambuka bikamanyagurika. Tubona twari dukwiye kwita agatima mbembera kugira ngo wese atange icyo ashobora kugira ngo ubumwe bw'abarundi bufise iyo buva bwongere bukomere, Uburundi busubire bube Uburundi bw'amahoro, Uburundi bw'ubumwe, Uburundi bwa bose, Uburundi bw'ubutungane, Uburundi bw'iteka n'iterambere. Ego, mugomba kuvuga yuko ubumwe bw'abarundi busigura yuko mwashyizeho amasezerano aza gukuraho ikumirana hagati y'abahutu n'abatutsi, kwankana, kugira ngo bose basangire ubutegetsi, bakundane. Canke ngira sinzi ko ariko natahuye, hanyuma kubera iki buhimbazwa itariki 5 Ruhuhuma? Itariki 5 Ruhuhuma babisiguye niho raporo yabaye kuri ivyo vyerekeye amasezerano yaseruka. Nguko nyene wacu yabivuze, nta muntu ashobora kuvuga ngo niwe ndazanye ifirimbi reka ndayivuze, hanyuma urwango rwabaye mu Burundi nkuko ruba ahandi ruce ruhera, hanyuma amahoro aca atanguka. Ico nariko ndagerageza kubasigurira. Umwe wese atangura uko ashobora, mugabo igihambaye ni ukutabesha abantu. Ngo kumutaga ukagenda ukigura baririmbira ubumwe, hanyuma ku mugoroba naho ukarara urarandura imizi ya bwa bumwe wiriwe urasigura. Ubumwe rero si kugira ngo kibe ikiraro cyo kunezereza abashaka kunezerwa, kuko muramaze gusigura mwebwe mwese kenshi yuko muri kahise k'i Burundi aya macakubiri ahanini atumwa n'abantu barondera ubutegetsi, rimwe rimwe babishoboye, n'abandi barondera ubutegetsi batabishoboye, bagashaka ko ubutegetsi buba ikiraro cyo kuronka amatungo atagira uko angana, hanyuma canke ikiraro cyo kumira ku butegetsi, naho abajejwe kubiraba n'abanyagihugu baba babona yuko mu by'ukuri hari hakwiye kugaruka agahembo. Ego murakoze Professeur Luc Rukingama. Tugaruke kuri Frederico Bamvuga inyumvira.
iyo bavuze bati amasezerano ni ukuvuga ko ari abantu babiri canke barenga canke impande zibiri canke zirenga baba bagiye hamwe bakaganira ku kintu bakagiharira ko bakagira ico bashitse ko hama bakagiranira amasezerano. Frederic bamvuga inyumvira ku bwanyu aya masezerano yitwa y'ubumwe bw'abarundi ntimwibaza ko yabaye ingingo ya politiki hakuba amasezerano koko yoba yari guhuza abarundi bo mu bwoko bwose canke bo mu ntara zose? Ikibazo kandi uvuze kirumvikana ndacisha uruko. Aha ngubu wovuga ati mu Burundi kugira ngo ibi bintu twabayemo bihere hakwiye iki? Ni ukuvuga ntiwogira inama ku bantu bari mu mashure b'abakozi ba leta b'abanyeshuri kuko igihugu si cabo gusa. Haba hakwiye ko abo bantu bashaka gutegeka baba bafise imigambi yo kubaka igihugu bagenda guhura n'abanyagihugu ku mitumba, abo bagiye mu ishuri nabo batagiye mu ishuri. Kuko jewe mpora rimwe nganira n'abantu b'abatama ukumva ingene yiyumvira, ukumva ko ari kuri kuzima, kandi muvuga ururimi rumwe, muvuga ikirundi nubwo budakijya iki kirundi tuvuga hajya nkumburiye mu batama ntibacumvaga neza kubera ko kiba caragiyemwo ibintu by'ibifaransa birebire. Mugabo nagira ndakubwire uwogira ubumwe nyabwo ni kugenda kuganira n'abanyagihugu ukababaza ibibazo vyabo, utagenda kubabwira ibibazo vyawe. Urashobora no kubaza uti mbere no kubera iki aba bantu baryana mwibaza ko bafike? Abanyagihugu bakubwira bati erega burya si twebwe turyana, nabize baryana bakaturyanisha. Abo bize nabo ni kuki baryana? Kubera ko batumvikana ingene botunganya igihugu cabo, bose bakaronka ivyo amategeko abarekurira n'ivyo ubushobozi bwabo bubarekurira. Burya ikibazo kiri ngaho. Alice ntuzorondera ahandi. Ugiye ukaganira n'abanyagihugu ukumva ibibazo byo ku mitumba nka yose, ivyo byose wese ukavyegeranya, ugaca ugenda wikubaka ya vision bari atari imwe baririmba yo mu biro. Vision y'abanyagihugu bipfuza iki, ugaheza ukabitororokanya, ugaheza ukaraba ingene ibisumba ibindi, ugaca ugira rero iyo programme y'abanyagihugu. Kuko kandi aho ugeze ukaza ukabasigurira, udasigurira naka utasigurira naka. Kandi umaze kubaka rero inzego mushizeho zijamwo bose babishobora, uravuga uti abakwiye kuja muri izi nzego nabafise ibi nibi. Hanyuma nturabe nkunzi, hanyuma abantu abanyeshure mu kwiga bakiga uko nyene ushoboye Imana yihereye ubwenge akiterera imbere. Wewe ntuzovuga ngo uyu ntibishoboka, uyu oyaye. Rero ubwo nibwo bumwe nyabwo, si ubumwe bwo mu nkaratasi, ni ubumwe ico bita la vie en action, la vie en acte. C'est la vie en acte. Ningene abantu babayeho, ningene abantu bameze mu bisanzwe, abahutu n'abatutsi bakabana mu mahoro. Jewe nari nagize umugambi wo kugira ibintu by'ibigwati, gushira abahutu n'abatutsi n'abatwa hamwe bakaba babana, bakaba bafise isengero, bakaba bafise amabarabara, bafise isokaho, birirwa barakorana imigambi yo kwiteza imbere, hakaba abantu babaherekeza. Aho uwo muntu amaze imyaka 10 abaho uko, ivyo vyiyumviro bindi by'abahutu n'abatutsi birazimangana. Kuko hakenewe ko umunyagihugu yumva ko muri uwo mwene wabo ataraba amazuru, ataraba ibiki. Kuko je ndaza abatutsi biwacu bafise amazuru maremare asumba n'abatutsi, ndabaje ntugenda akanamuke ngo n'umututsi wabikuye he. Wasanga rero abantu twaragiye mu bintu by'amashema adashoboka, tuvuga tuti ngiki bimeze uko siko bimeze. Hariho imitima y'abantu, imitima y'abarundi irakeneye kubakwa. Burya yabivuze yigeze kubivuga Pacifique, nyuma n'amasezerano ya Arusha nayo zari inyishu zakijya gihe kandi zarasumbije intambwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma nazo nyene nayo masezerano ya Arusha nayo ntakwiye, hari ibibura kubera ko kirazira ko abantu bavuga ngo wewe kubera kumeze uko cugira uko. Bavuze bati imigambwe, icyo nashimye muri Arusha ningene bavuga bati
imigambwe nibeho kandi ifatwe kumwe kandi hageze kwigenda kwiyamamaza igende yiyamamaze. Abanyagihugu niyo bazovuga bati wewe urabaye uwa mbere, wewe urabaye uwa kabiri, wewe urabaye uwa gatatu. Aho tuca dutandukanira n'ibindi bihugu nuko twe tuvuga tuti wewe wabaye uwa mbere ingo, wewe wabaye uwa kabiri ingo, wewe wabaye uwa gatatu ingo. Turaza abacinga amateka baronse urafise uruhusha rwo kwinjira muri leta ukazana ukagira abashikiranganje bamizuko. Mugabe kiba gisigaye nuko iyo migambwe ica isubira igahura ikavuga iti none turabe amaprograme duhurirako makuru aba ariyo tuza gushira mu ngiro. Erega abantu bose bakumva ko bafise uruhara mu kubaka igihugu cabo. Izo nzego bakumira namwe mwe bya gisirikare twavuga kare uyu munsi ubona ko maze no gufata n'izindi ntumbero. Ibyo byose bakavuga bati umusirikare umupolisi bakabarera ukundi, imigambwe ikaregwa ukundi, twisunze ico kintu cyo kwitwa